ntavuge subscribe umeze neza bitozi nubwo novuga ko udashobora kugira ico ushikirije ariko ashobora kwerekana symbole fresh kabisa we mugeme bakwita gute novuga ko atari ubwa mbere wo mumenye fabitozi ugeze no sa umumenya bigenze gute mwamenyanye kuki wamumenye kubera umuziki cyane cyane ko twese dusanzwe tumuzi nk'umuririmvyi shaka kumenya fabitozi ugeze no saha ivyo urabizi ushobora kuduha ko muco ugabwira abakunzi bariko badukurikirana hano kuri Iciza Tv ibijanye na fabitozi no kudashobora gusohora ijwi ngo risohoke hari ico biziko yego n'ibintu bera mufata gusa mu mwaka vyagenewe mufata kangahe kwezi uba fabitozi arashobora kuvuga ati jewe Shemsa ndifuza ko twubaka nawe ukagira uti kubaka na fabitozi abavyeyi ba fabitozi nizere ko ubazi barakoze nawe ariko musubire mu gishingo ushobore kuririmba akaririmbo kamwe gusa turagenda nta nisoni ibikorwa byinshi yamaze gukora biri mu nzu niyakira Hello everybody, bipanye naho muherereye ndavuga ku bari ku mugabane wa Afrika, abari ku mugabane wa Buraya, wa Amerika, abari muri Aziya ndetse no muri Oceania, nizere ko mumeze neza. Ni Seda Ardo Compensant aka Obama Show, Mr. Connaisseur Arias Noir Afrique ou Enfant Noir Ambassador umuhuza uti nibiki wowe utari yabonesha kuri channel Iciza Tv manzuge subscribe. Ntibagire gusangiza n'abagenzi ibiganiro byacu ibindi byinshi cyane bicano muri Iciza Tv nizere ko bikune himbara. Rero no munsi ntabwo ari amakuru ameze neza, ntabwo ari amakuru aryoheye ijisho, ariko no munsi ndi kumwe na bano bantu mubona hano twatewe iteka ryo kubagendera, ariko se amakuru ameze neza uti nibiki rero. Twagendeye no muririmbyi bita Fabitozi, ni umuhitmaker yakoze indirimbo nyinshi cyane zage kuba zikundwa, yakoranye ama collaboration menshi n'abarimbi batandukanye, ariko kugeza no saha amagara yewe nifashe neza. Uti nifashe neza kumva izihe nivyo uhava wumva muri kano kanya turi ngaha kubwawe. Icyo usabwa no kudutiza amaso amatwi n'umwanya kugira ngo ugumane natwe behind camera ndi kumwe n'umusaza nasundi ni Nobel no turi kumwe behind camera. Reka ndabaha ikaze ndabaramusa ndababwira kugumana natwe gusa ndakora mushimwe umeze neza amakuru ya fabitozi nubwo novuga ko udashobora kugira ico ushikirije ariko ashobora kwerekana symbole fresh kabisa ya. ni fabitozi turi kumwe, ariko ndashaka kumenya we mugeme bakwita gute. Shemsa novuga ko atari ubwa mbere wo mumenye fabitozi ugeze no sa sijya mbere mwamenyanye kuva ryari mumenyanye bimeze umumenya bigenze gute. Sawa mwamenyanye kuki wamumenye kubera umuziki cyane cyane ko twese dusanzwe tumuzi nk'umuririmvyi wamumenye mu buzima busanzwe. Sasa Shemsa ndashaka kumenya fabitozi ugeze no saha ivyo urabizi ushobora kuduha ko muco ugabwira abakunzi bariko badukurikirana hano kuri Iciza Tv ibijanye na fabitozi ivyerekeye fabitozi. Dufise amakuru yuko atamerewe neza, ariko uri kuramuraba n'umuntu ameze neza cyane, ariko ingorane afise no kudashobora gusohora ijwi ngo risohoke. Hari ico biziko yego n'ibintu bera mufata gusa akamara iminsi myinshi atavuga. Sawa byatanguye ryari kumufata kuva kivuka cyane? Oya twahuye na je mbona uko nyene ameze uko nyene. Kuva muhura haheze nk'imyaka ingana gute? Wavuze ko mumenya kuva kera, kuva muhura mukicarana mukaza muraganira haciye imyaka ingana 3. Muri iyo myaka 3 yose mu mwaka vyagenewe mufata kangahe? Kwezi iminsi gusa myinshi yarenga. Sawa kuva muhura bimaze kumufata inshuro zingahe? 3. Inshuro 3. Bimufashe bigitanguye kumufata uwibaza ngo ni mikino canke wabona ko ari ingwara nyene? Oya je ko ndabizi
nari nzi ko ari indwara nyine. sawa umaze kumenya ko ari indwara abakobwa benshi hari ukuntu bashobora kwigira utuntu iyo yumvise ko umukunzi we agwaye yaje atamukunda neza na neza agaca yumva umenga ntibobandanya mu rugendo rw'urukundo kuri wowe arashobora kuvuga fabitozi arashobora kuvuga ati jewe shemsa ndifuza ko twubaka nawe ukagira uti kubaka na fabitozi hagera igihe agafatwa n'ibintu ntavuge sinumva ko byokunda kuri wowe ubivuze kuri ibyo nta kibazo kubera umuntu umukunda ukunda nuko ari rwose. sawa novuga ko ari ibintu kino gihe usanga bigoye cyane nka wowe shemsa abavyeyi ba fabitozi nizere ko ubazi barakoze nawe sawa fabitozi nguyu nihe ndirimbo yiwe imwe wibuka ukaririmba kuko novuga ko no munsi nashobora kuririmba ariko musubire mu gishingo ushobore kuririmba akaririmbo kamwe gusa turagenda nta nisoni nawe turigira imbere y'abakunzi ba Iciza Tv nta nisoni kweli shira mu vibe mushire mu vibe mutamaryoherwe ngaho none akari noma oya yasohoye ndi kwishuri yasohoye ndi kwishuri ntabone bisigura ngo ikiringo giheza usohoye no bwize na saha ntagirana shemsa ndafise akabazo nshaka kukubaza kuri fabitozi nk'umugenzi nk'umukunzi wawe mwamana hagufi ikintu nifuza kukubaza sikindi novuga ko wamwamye hafi kuvuga icyumvise ko agwaye fabitozi nibaza uraza amabanga yiwe menshi nta bintu wibaza yuko iyo bariko arategura muri kariyeri ya music kugira ngo azobandanye aryohera abantu n'ivyashika agatora mitende agatangura kuvuga abantu akaryohera abantu avuga ngo afise ibikorwa byinshi yamaze gukora biri mu nzu niyakira azobisohora. sawa sigura ngo niyakira azoshobora kuryohera abantu nkuko byamye ntashobora kuzoshahagarika kariyeri ya music ndagushimire cyane. sawa fabitozi hano mu kibano ubona bamubona gute? Umubona neza. sawa tukiri ngaho nyene kuri fabitozi novuga ko ariyo makuru yatuzanye neza na neza tuzanwa n'inkuru y'ubugwayi twaje gusuhuza nka Iciza TV novuga ko twazanywe n'umutima w'urukundo kwereka abakunzi bariko baradukurikirana novuga ngo ibiriko biba muri Remgay Flavor nico cyatuzanye cyane cyane rero nka wewe Shemsa gira ijambo rimwe ubwiye abakunzi bariko baradukurikirana uno mwanya kuri fabitozi. Kajambo kamwe gusa wana maajabu sasa akajambo kamwe kuri fabitozi ntumukunda none si mpenzi wako sasa ijambo nyabaki ijambo urabona nkuno munsi abantu akenshi bagwaye ugiye gusoza umuntu mu bitaro uramuremesha ijambo rimwe ryo kuremesha yo kumuremesha tu sasa nene azokira ndamuhe gusa pole n'isuko Imana izomufasha bizohera. sawa tukiri ngaho nyene sinogira ico ngiye mvuze sinoreka kugira ico mvuze kuri fabitozi novuga nti pole sana kandi my brother novuga ko ari ibintu bishikira benshi sinifuza kubaza ngo byatanguye uko ariko nogira ko uzogira ico bivuze ko niwaronka akamitende ukavuga novuga ati pole sana condoleance nta na brother wari ngaha hafi nari gushobora kubaza kugira ngo ngitubandanye bimeze neza bagira ico badushikirije ariko dusa n'abarangiza reka ndababwire ko atari base sikike hari abantu benshi bashobora kuca babifata ati ni base fabitozi aragwaye ni true story ntashobora kuvuga
abantu mwari musanzwe mumenyereye umuririmbyi nka Fabitozi yikora mu gahogo agatiramika abantu mu kuririmba, uno mwanya ntibikunda kubera ubugwayi afise na nyene yavyisanze kuko nyene sinzi ngo vyaje uku, ariko novuga ko azoduha umuco niya mera neza. Ya dusa n'abarangiza, reka ndagushimire wewe wafashe kano kanya ukadukurikirana. Nshimira wowe wamugira ico ukoze kuri Iciza Tv kugira ngo tubandanye dutera imbere. Wowe wadutije amaso amatwi n'umwanya, Imana ishishikari guhezagira. Kuri microphone mwari kumwe na Seda Ardo Kampinzani iki Obama Show. Misa connaissez alias Noir Afrique ou Enfant Noir, ambassadeur, umuhuza, ndabidadanura n'andi menshi. Behind camera no muri twari kumwe umusaza tabyosha kwisanamu Nobel niwe twari kumwe behind camera. Reka ndakubwire nti tuzobandanye tuguhereza amakuru ya Fabitozi, tukubwira uko ubuzima bwiwe bumeze. Kumana natwe, Imana ibandanye guhezagira. Blah.